merci ku bafise ingorane mu Congereza. Umufere wacu atubwiye ati je narahunze kuva nkiri umwana nakuriye mu mahanga hama ni gifaransa sinacize neza kuko urumva bari babirukanye ariko avuga ati iyi ntambara tuzoyigwana mpaka ati kandi burya hogira uwukunda ndayishimiye ndazi ko neva ikicongereza atacumva vraiment and space ntazisiba ariko naco yumvise reka tugutraduize neva yavuze ati uwo gukunda yo guhanura kuva muri Kongo ati have kuko si wanyu ati twe turatashe kandi twarabitanguye kuva kera na CNDP turagira M23 ya mbere turagira M23 ya kabiri ati iyi yoyo ntiduhagarika ofete nta gutaha ntavyo tuzovamwo neva ni waburi pre wewe kugumayo avi muri Kongo contre abantu batashe kazi yako bagwaye kasopo mu Congereza ndayikubwiye mu Kirundi nuko tubane neza reka duhe ijambo Museveni Joel. Thank you. Je vais juste porter la correction sur ce que monsieur celui qui vient de nous donner l'update en disant que Uvira on a lancé des bombes justement à Mutarure. Aho hantu yavuze rero si Uvira Mutarure baharashe ari bombe ryahaguye rivuye i Burundi gica abana benshi nagerageje kubibasangiza mbicishe inbox biranga ko bigushikira ubure nabipostinze kuri profile yanje urashobora kubiharaba gisha abana benshi iyo bombe ryaguye ahantu hitwa Mutarure biri kuri profile yanje naka video kerekana ukuntu abo bana bapfuye n'ababyeyi hanyuma aho Mutarure ugerageje kuwapanga paralele ni Burundi uba watambutse hatumberanye n'ahantu bita za Gasenyi muri Kiganda hariya urenganye ku Cibitoke na Rugombo kujya 10 ko kujya 10 rya Rugombo itumbere ahantu muri Kongo bita Rubirizi uvuye Rubirizi rero wambuka uruzi bita karandira Rubirizi sindabwibuka neza gira nako kwitwa Rubirizi nyene ukaduga rero ahantu bita Mutarure rero uvuyeyo hatumberanye no mu Bitoki cya Rugombo ahantu bita za Gasenyi uvuye centre ya Cibitoki uragenda ugashika rero ahantu bita aho uriko wegereza uri kuja Uvira tugenda ugashika ahantu bita Nyakabere uvuye Nyakabere ushika ahantu bita Cyanyunda uvuye Cyanyunda ucushika rero muri Sange nayo ni kindi gisagara kitari gitowe aho ubutarashika Uvira juste c'est pour corriger ce que Sukanangai venait de dire que on a lancé le bombe à Uvira dans le fil. Ok, madame, petite question. Est-ce que Imutarure, si y a un munzi y'abarundi nayo nyene bo muri 2015? Mutarure hari espace niniya bahora bakira impunzi zivuye muri bihugu bizivuye mu Burundi none zavuye mu Rwanda kera zarahabaye natwe twahabaye ni hari espace bakunze gukoresha bashiramo amakadi transit na hari mu iyo ntuze yipartage ngaha kuri space kuko je nazo mbona mfise ama restriction ajanye ngo n'imyaka ngo twitandukanye ngo kuraba mu myaka mfise nzobiregla hanyuma ofete ari ama image ari violente ndayafise ko accès washobora wewe nyene kuyipartager canke Wilson amfashe. En fait, Yuri intervenant dans space, tu peux partager un post directement. Il a partagé dans space. Reka ngerageze ni video vraiment igaragaza abana bapfuye abana bari bicaye ku myicungo ku mapine bombe rirabica aho bari bicaye abandi byabasanze mu mazu reka ngerageze sinzi ko mbishobora murakoze. Ego, merci. Pour ceux qui n'ont pas compris son intervention,
Il dit que la bombe n'est pas tombée dans Uvira, mais elle est tombée à Mutarure. Les 2 bombes dont on vous a parlé tout à l'heure, c'était une erreur, on s'excuse. Mais on a plus de précision. C'est tombé à Mutarure, mais ce sont 2 bombes qui venaient du Burundi. Et il y a beaucoup de dégâts auprès des civils. Ça a créé beaucoup de dégâts et c'est en train de tomber sur des populations innocentes. Bon. Ray, je connais la vidéo. Je pense qu'on pourrait s'en passer, sinon ça va créer même des problèmes de blocage. Ah, d'accord. Elle est trop violente. Ok. Bon, en tout cas, de toute façon, je ne crois pas que ça aide mon auditoire à voir des vidéos de gens qui sont morts et tout. Ça nous met des mauvaises idées dans la tête. Mais merci beaucoup pour l'information, Joël. On va donner la parole à Colonel M et puis à Bukasa. Colonel M, la parole est à vous. Murakoze cyane. Turabaramukije mwese abari kuri no space. Ariko nta birenze cyane nza kuvuga ndunganira abandi babivuze. Surtout dukura confusion mu bantu bari hano kuri space. Kubera kuko situation géographique niho cyane cyane abantu bakunze kwibeshaho. Ugasanga batanze amakuru atariyo abantu nyine ubutanze amakuru atariyo donc umuntu amenya nabi kubera kuko hagize omwe 4 jours hari intambara muri centre ya Luvungi yari ikomeye mwibuke kuko iyi centre yari imazemo amezi hafi 9-8 irimo ingabo zikomeye cyane ingabo z'abakomando za FARDC ingabo z'u Burundi za Wazalendo derere harimo indake zikomeye cyane zikomeye n'ibikoresho bikomeye cyane habaye strategy zikomeye kubera kuko bari bamaze kubona kuko kubinjirana hariya kwibarabara muri plane hagaragara ntago byari gukunda urumva byabaye ngombwa kuko babaturuka hejuru mu misozi niyo zizo strategy zagiye zivamo ariko rero kubera ko Luvungi yabaye libere totalement 100%. Resistance zindi apare ya tuno tu village duto naho bage babibasomera wenda nkabwegera Ruberizi Mutarure Nyakabere Cyanyunda Sange Kabunambo Runingu Kiriba Kahwizi Kala Kavimvira Uvira izo zose ntago bikenewe cyane nuko tu village nyine twagiye tutushiramo kubera kuko kugira ngo ugere muri Uvira bisaba nyine kuguca mu yandi ma village ariko ntago bikomeye nta na resistance irimo ahubwo resistance irimo iri ahantu hamwe gusa ni muri Sange kuko Sange niyo village ni centre nini cyane Joel yarabivuze neza uri Mutarure umanuka ikiyaya ca Rusizi donc ukambukira ku mwaro ku kivuko cy'umugabo w'umurundi witwaga ngo ni Gashama twamwitaga ni Gashama yakonze kwambutsa abantu unazamutse nyine urengera rimwe na rimwe kujya 7 rya Cibitoke no ya kujya 7 kujya 10 hoho ni hafi cyane ni hafi n'uruja rw'abarundi ya kujya 10 abarundi bahinga muri Kongo abakongomani bambuka donc ni uruja n'uruza ni hafi sana kuko haragoye koko ni muri plane ni kwibarabara hari abanyagihugu benshi cyane ariko nyine iyo mihana nyine tuvuze uhereye imihana ya Zabwegera ama village ya Zabwegera Ruberizi izo zose na za Mutarure zatangiye guhunga kubera kuko imbunda ya BM yariri Kamanyura yahavuye igenda yerekeza kubera kuko FARDC ingabo z'u Burundi zamaze guhunga donc bakomeje kwa advancinga ikindi rero nashaka kuvuga ndagaruka hejuru ku ngabo z'u Burundi zari hejuru mu nzira ya za Rurambo iriya muri iriya misozi ya Rurambo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuko ni inzira imwe batari bazi abana barangije muri kaminuza b'abasirikare nabonye ari n'abashasha wenda mu gisirikare bahuye n'ibibazo bikomeye cyane kandi klima yaho ni klima ishaka kumera nka klima ya hariya mu wenda za Muramza uvuye mwijenda kuko hari klima zisa harakonje cyane ni naho uhageze
usanga wenda nko mu masaa mbiri hari igicu cabaye mu buryo udashobora no kubona umuntu uri imbere yawe. Rero bamaze gukupura uriya muhanda wa plane, nta buryo ingabo zari mu rurambo zishobora kumanuka ngo zishike. Ni ukuvuga ngo habaye kwiyaranja nyine guhunga mu buryo bukomeye cyane pe. So izo byarabaye, ubu nyine tuvugana inzira zarabonetse, rurambo yose iri imbere, ubu nyine hameze neza, hasigaye kwa divasinga gusa bakuraho batayo imwe yari isigaye bazamuka kuri Ruhuha. Ugeze kuri Ruhuha uvuye mu rurambo uja mu Gahororo hari ingabo zacu, nurenga kuri Ruhuha hoho ubutangiye gufata connection y'u Burundi ya Connect ariyo Leo, ubutangiye kuyifata. Ukakomeza Ruhuha yose, kuko Ruhuha uba urangiza za Masango hasi yawe, urangiza za Muramza, urangiza za Gongwa, urangiza za Rubarati, urangiza za Marimba, noneho wakomeza Ruhuha ugiye kuyihetsa hoho i Burundi hose urayibona. Ubona iyo biri ya Université y'u Burundi urayibona, ubona amatara y'Ubujumbura, ubona hano ubu nyine hari banke yitwa Kazoza, urabibona iriya barabara ryose. Wenda ari nko mwijoro ubona amatara y'imodoka zica kujya Rumonge zigenda, urahabona kuko ni hafi cyane aho ngaho buri hejuru kuri Ruhuha. So gusa haragoye, ntabwo imbunda ziremerezo hagera kubera kuko nta barabara rihari, hari ingabo nyine ziri kuri tere. Izo ngizo nazo hari ingabo za M23 zihari kandi zihari. Noneho hagasubira zigahura n'iziriya ngabo zindi za M23 ziri ku Muramza, zizahura nizo ziri za Minembwe. Donc abafite wenda bo bavugana b'abasirikare b'abarundi cyangwa ikiniki, mwababwira kuko atari heza, badakwiriye kwihangana kubera itegeko ngo bakomeze bagwane, kuko nta resistance nimwe. Ibarabara aho bagagombye guhungira habaye coupe, hari récupéré, basigaranye ari amashamba gusa, kandi amashamba ya hariya n'amashamba y'inzitane, hataba n'izuba ushobora kugenda n'umunsi wose utabona n'izuba. So ababegereye, abafite abo bavugana bababwira kabisa bakaba bevakiwa mu buryo bworoheje, hataraba amadega ko makomeye no gufatwa no gutakara, kuko amakuru dufite nuko hari abasirikare babuze iyo bahungira, baratatana ubu nyine babuze iyo bahungira. Ubwo ngubwo rero bariya bene wacu b'abapfurero n'ababembe ibo ntibazi gutandukanya ngo uyu ninde bazabica, babwira ibo bazi ngo uyu ni umututsi bazabica. Za kajorite zabuze uko zivuga. Ikindi rero ndasoreza ku bantu bakina n'umutekano w'igihugu, aribo bari abantu wenda bakora ibiganiro bakoresha leta y'u Burundi. Ejo mwaramubonye umuntu witwa Gakunzi Freddy yakoranye ikiganiro na Mbayahaga. Bariya bose n'abariya ba Munigantama, bariya bose bafite nabahaye garanti y'ukwezi kumwe, selo nuko mbona bimeze, garanti y'ukwezi kumwe, kuko icyo bari bizeje leta y'u Burundi, ibinyoma bagiye bayibesha ko hari icyo bazoyifasha bakirukana M23. Icyo bazokora nuko aribo bazaba shantiyo ya mbere yo kugaragaza umubano mwiza, kuko ubira nimara gufatwa bakabloka iriya mihanda yose, bakabloka frontiere, urabizi Gitoro niyo cyari kiva. Ndibaza kuko ni kwa kundi bakanja igisheke igikaje mu Kirundi, bakagikanja iyo bamaze kugikanja baracira, ubwo ngubwo bisigaye isazi nizo ziza kubimenya. Urumva bariya baragiye babesha leta, babemeza ibitangaza izo bazobafasha, baragenda leta ibaheza abasirikare bakazamuka bagashikariya, ariko kuva batangiye nta ni santimetero nimwe barafata. Ubwo rero leta izabimenya kuko bagiye barababesha. Bari abana bose b'abarundi bapfuye, bari bose bari ku gatwe k'abari abantu bagiye bababesha. Ndasaba nimba hari abantu wenda baba babizi banabifitiye n'amakuru aho bari abagabo bari Bujumbura babeshe leta, bicishije abana b'u Burundi, bagenda babesha kuko hari ico bazobafasha. Abo bantu leta izagenda ibashakire ibibakwiriye, ibafate. Bafite ubutunzi hariya mu gihugu cy'u Burundi, hari abafite inka za Gatumba, hari abafite amazu hariya muri Mirware,
nabiriya byose mwirwa mwumva bavuga ngo ndatinza ariko munyihanganire, nabiriya byose mwirwa mwumva bavuga batanga amakuru bagira gute, biriya byose ni protection y'ubutunzi bwabo. Nk'uwo Gakunzi bavuga, ujya Gakunzi Fred afite amazu yiwe muri hariya muri Miroire, iriya quartier yo munsi ifatanye na Miroire, umujenerali yashatse kumwubakiramo ibibanza, umujenerali w'umusendede. Gakunzi rero biriya byose avuga ni ukwikundisha kuri leta, ariko nta contribution n'imwe azigera afasha leta y'u Burundi, kuko nawe wenyine arinaniwe. Hano akazi karamunaniye, umugore we yaramunaniye wa mbere, umugore wa kabiri yaramunaniye, ubu ngubu niwe uzoje gufasha leta. So ibyo byose bakinisha umutekano w'igihugu, turasaba leta kuko iyo bagerageresha ikabafata bakishura ibintu abana b'Abarundi bagiye bakabashuka, leta izabafate ibohereze muri Kongo, hanyuma tubacira urubanza. Ndarondogoye ariko mumbabarire kuko si kenshi kuvuga ku space. Merci beaucoup. Urakoze, reka nanje nongereho akandi kantu yuko hariya ku Mutarure twavuze niho umwami Kinyoni Ndabagoye yaratuye. Umungu we ejo bundi baramwishe, Ndabagoye niwe mwami twari dusigaranye hariya, baramurasa ku Mutarure. N'ubu hariho n'amazu y'umwami Ndabagoye, ndagira ngo Abarundi bahitamumva muri histoire yabo. Gakunzi yaratubeshe, yatangiye gukorana na CNDD kuva kera, kuva cagiye yatubeshe turagumuka Imwaro dutera amabuye, yaza tubwira ngo karavugana na Sinduhije. Ni Sinduhije ujya ari premier ministre Yves sinzi ukuntu cagiye yari Yves Sayinguvu. Okay, sorry, Yves Sayinguvu. Tukaba twinjira mu bapolisi tukabatera amabuye, turagenda kumbe ni cooperation yiwe na gouvernement CNDD, ncoge bamuhaye abuparaseri hariya munsi ya Buterere, aje kubaka y'utuzu kubera gukunda indazi yo n'ubufaranga bamuhendesha. Kandi mwibuke yuko bano ba CNDD baza bakoresha amafaranga cyangwa bagira ukuntu bakoresha ijya systeme ya le diviser pour le régner, sinzi nimba twarayize he, bakabacamo kabiri kugira ngo baturebe ukuntu. Okay, murakoze rero, twosanga twinjiye no muri inyuma ya deba yari ihari, hanyuma nuko nguko bimeze. Ego nari mfise juste question imwe, iyo bataillon isigaye canke sinzi ko ari bataillon mwambwiye canke compagnie ni y'Abarundi canke ni y'Abakongomani ni y'aba Wazalendo, ni gute iyo yindi? Kandi ari ahantu bari ari ahantu ntibashobora kuhava ntibohamenya, usibye umwana wahavukiye. Ni uko ndoje kugwana n'umuntu wo mwijenda, ukagwana n'umwana wahavukiye hariya, umenyereye iriya mbeho, uzi strategy za hariya. Iyo ni mu bibira barakubwira ngo urashobora kwinjira mu ishamba ukarivamo n'iriya forêt équatoriale, ukageza saa 10 zo ku murango utarabona izuba. Abantu bahamenyereye biragira inka, bafite imbunde. Abana b'Abarundi mu bakonseye biyunge, kuko niyo nzira yonyine ngira basigaranye kwitandukanya, biyunge kuri M23, sino bazohashirira ko barabazungurutse, ntibashobora kwika hasi ku muhanda. Kandi abasirikare guprogressa ngo barenguke hirya iriya nyene urenga iriya misozi inyuma yayo. Okay, abasirikare bariko barumviriza kino kiganiro en direct canke ejo, ni mutwumve vraiment, turabahanuye. Ntimuje gupfira neva vraiment muri Kongo mu mashamba mutazi, mu mbeho mutipe ariko yigurira guci avuga ngo wagira ngo imbeba ntumbaze bijya bintu vyiwe ngo agurisha amasazi. Barundi bene bacu, nukuri ndabasavye vraiment mureke gupfira ubusa, mwabasodamwe ndazi ko muramwumva ama space barabihanahana, muravyumva mu YouTube, turafise aba YouTubers benshi babicisha ko kugira bishikire le plus de monde possible. Turabasavye kandi ndabasubiriye n'ikintu kimwe, burya gukura neva biroroshe kurusha kuja kugwana na M23, biroroshe cyane. Ayo mashamba muri ko murajya, nayo masase muri ko murajya, n'ukuntu muri ko murakubitwa,
ni ukuri muba mwihaye iteka mwisubije je sinzi ejo bundi hari abasirikare bagiye gusaba agashahara kabo ko bakongereza baca babaha igihano cyo kuzunguruka Burundi bwose n'amaguru les amis katsi kanyu umuntu arababwira nuko mutumva merci beaucoup Museveni na Colonel M reka duhe ijambo Bukasa karibu ijambo ni gwanyu. Bonsoir à tous. Oui, est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant? Oui, nous vous entendons. Oui, j'ai profité de cette occasion pour aussi venir parler parce que la situation du Grand Lac est très très importante pour nous tous, pour le Burundi, le Ouganda et le Congo, et la Tanzanie et d'autres pays. Je pense que il faut que nous devons commencer à se demander la guerre a commencé quand et pourquoi la guerre ne termine pas. Parce que je suis en train de voir que les gens, nos frères Tutsis, ils ne veulent pas aussi comprendre qu'il y a un problème avec eux. Parce que depuis l'arrivée de Paul Kagame... Monsieur Bokassa, est-ce que vous avez, par exemple, une info sur la situation à Uvira? Où est-ce que ça je vais venir. J'ai les infos sur la situation à Uvira. Je vais venir. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la culture de l'Est du Congo, le Kivu, le Burundi, le Rwanda. Nous, on n'occupe pas. On parle calmement, même si on n'a pas le même point de vue. Mais, par exemple, je vous vois venir, vous allez commencer à ramener des histoires de haine contre les Tutsis, tout ça. Bon, ce n'est pas rentable comme idée, ce n'est pas vraiment profitable de nous parler de haine. Mais ça ne va pas nous aider, mon frère. Si vous nous... Oui, écoutez, si nous ne voulons pas donner des solutions aux problèmes, ça ne va pas nous aider, mon frère. Il faut savoir ça. On peut faire des spaces aujourd'hui, demain, après-demain. Si on ne va pas résoudre le problème, cela veut dire, c'est dire en face la vérité. C'est le problème va terminer. Ça, je vous assure. Parce que ici, beaucoup de gens, quand ils viennent parce que vous avez tendance de défendre des individus ou de défendre les ethnies. Non, nous devons défendre tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le problème au niveau du Grand Lac. Bokassa, parlons calmement. Par exemple, tu dis qu'il faut que les gens discutent face à face. Depuis Bunagana, même avant Bunagana, quand ils étaient à Tchanzo et Runyoni, dans les montagnes à côté des gorilles, ils ont demandé de discuter face à face. Vous avez dit, jamais on ne va discuter avec ces gens-là, ce ne sont même pas des Congolais. Ils n'ont qu'à pourrir dans les camps de réfugiés. Et ils ont dit, nous ne pensons pas que vivre dans les camps de réfugiés, alors qu'on a chez nous, ils vous ont dit, on rentre chez nous, que vous le vouliez ou pas, mais tous les jours, on voyait Willy Ngoma et les autres, Lawrence Kanyuka, on voyait Bissima, tout le monde, Makenga, tout le monde voulait discuter. Ils ont même été à Kinshasa pour discuter. Vous les avez chassés. Et aujourd'hui, qu'ils sont en train de vous taper matin, midi, soir, vous commencez à dire qu'il faut discuter les yeux dans les yeux. Alors que c'est la même chose qu'ils ont demandé. Je vais vous répondre parce que tu es en train de dire qu'ils sont en train de vous taper. Alors, maintenant, ça c'est le terme que tu utilises. Écoute, c'est ça, non? Tu sais combien, écoutez mon frère, tu sais combien des accords que le gouvernement congolais a signés avec ces groupes de gens? Tu as l'idée des accords signés, pas aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, depuis 2002. Parce que même l'affaire d'hier, d'avant-hier, de Washington, c'était aussi en 2002, même à Washington. Écoute mon frère, vous pouvez parler en disant que on vous frappe, mon frère, écoute.
C'est pas moi qui dis mais le chanteur là, il s'appelle comment? Olomide. Mon frère. Pourquoi si moi je le dis, ça te pose un problème? Nous avons besoin de ce qu'on appelle le cantonnement. On a besoin, écoute, c'est ça. Nous devons savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Tutsi ou pas, il y a des Tutsi congolais. On ne refuse pas. Mais nous devons d'abord aller au niveau des cantonnements. Dans chaque pays au monde, il y a des conflits, les conflits armés, les conflits ethniques, ça existe. Mais notre problème à nous, on ne peut jamais accepter des gens sans connaître qui est qui. Pourquoi les Burundi est en train d'entrer dans des affaires ici là? Parce qu'il faut que vous vous demandez pourquoi du coup les Burundi veulent entrer dans l'affaire. Parce que ces groupes de gens, quand ils attaquent, ils attaquent au Congo, ils tuent, là on ne parle pas. Là on dit non, et c'est normal. Mais quand on fait ce qu'on appelle, on réplique, là il y a un problème. Donc, mon frère, je vais me poser la question et tu me réponds, et c'est ça la réponse. Je vous pose la question. Oui, vas-y, allez-y. Depuis un certain temps, pourquoi la communauté internationale ne veut même pas discuter avec vous? Avec les gens qui parlaient midi soir. Parce qu'on a trouvé que c'est un business il y a un maître quelque part. Tu comprends? Parce qu'il faut te demander pourquoi la communauté internationale... La communauté internationale, pour toi, c'est les Blancs seulement. Mais par exemple, les accords de Doha, est-ce que Doha, c'est au Congo? Est-ce que c'est dans un village écoutez. Oui. Écoutez, Doha, écoute mon frère. Doha, il faut savoir que Doha, d'abord, c'est les discussions d'abord à Doha. D'abord, Doha protège d'abord ses intérêts. Qui sont au Rwanda d'abord. Tu comprends? Là, c'est la réalité qu'il faut savoir. Sinon, Doha n'allait pas venir. Allait venir faire quoi? Il protège ses intérêts. Et c'est ça, il protège aussi ses intérêts en République démocratique du Congo. C'est ça aussi ce qu'il faut savoir. C'est pour cela, pour parler de Washington, on n'a pas parlé de M23, on n'a pas parlé AFC. Parce qu'on sait bien que ce sont les pantins. Ils ont leur chef, alors nous devons discuter avec les chefs. Notre problème, je suis venu ici pour t'informer, nous voulons la paix. Alors, c'est les gens qui veulent la paix. Monsieur Bokassa, vraiment, moi je vais vous dire la vérité. Il faut arrêter d'être hypocrite. Si tu veux la paix, il faut avoir un langage de paix. Toi, tu es en train de dire que tu veux cantonner des gens qui sont congolais depuis la création du Congo. Juste le découpage colonial a fait que ces gens, peut-être, vous les détestiez, vous les aimez pas, mais ça reste leur terre. Même les noms des villages, c'est vraiment leur langue. Mon frère, il faut... que tu veux les cantonner. Est-ce que tu crois que si moi je venais chez toi, je dis que je veux cantonner tes parents, tout le monde? Écoutez mon frère. Où tu le prendrais? Pourquoi avant l'arrivée de Paul Kagame, les Tutsis vivaient au Congo comme dans leur pays sans problème? Pourquoi? Écoutez mon frère. Là, c'est à toi de m'écouter. Je vais te dire quelque chose. Ça a commencé depuis 1963. Il y a eu une guerre qui a été appelée Kanyagwanda. Ça a commencé dans le Nord Kivu. Depuis 1963, ces populations-là sont pourchassées, sont tuées. Mais c'est seulement quand ils commencent à répliquer que ça devient un problème national. Donc, d'ailleurs, ils aiment l'écrire. Ils disent qu'ils ne vont plus jamais tendre la joue. Et ils vous ont dit, on quitte les camps de réfugiés, parce qu'avant, vous les tapiez, vous les tuiez. Ils ont fui Moi, j'ai grandi au Burundi, je voyais tout le temps des populations du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui avaient fui chez nous, chassés par vous. Maintenant, ils rentrent. Et toi, au lieu de tenir un discours de paix, tu veux encore les cantonner pour voir qui te plaît ou pas, pour que tu lui donnes la nationalité. C'est quand même incroyable. C'est dingue. Il faut arrêter. Laissez-les vivre, vous allez voir, il y aura la paix. Tu veux me dire que ça a commencé avec Kagame alors que ça a commencé en 1963? Ah, il vient de partir. Regarde, les gens n'arrivent même pas à discuter. Anyway, Mario Kart, la parole est à vous. Mario Kart, la parole est à vous.
Et on va donner la parole à Ndondeza. Ndondeza, karibu. Oui, merci Reynolds. Bonjour et joyeux anniversaire encore. Merci. Merci. J'essaie de garder la vie privée sur Instagram et diffuser non. ici. Oui, mais bon, allez. Oui. Écoute, jewe ico reka nikire mu kirundi kuko navuga se yagiye. Ndiko ndakurikira nk'abandi bose ndabona ko nk'abarundi turi concerne cyane gose biriko biraba mu babanyi muri East. Ikintu cya mbere novuga nukubahoza tipore sana bro. Birababaje kubona dufise umuperezida i Burundi akoresha ubuke igihugu gishobora kuba gifise kugira ngo agende gutera ibibazo mu kindi gihugu. Birababaje kubona inguvu z'ugwaruka ubuto bwabo ariko agenda kubusesera muri conflit ubundi itamuraba. Ejo nariko ndavyandika ndavuga ati iyo Uburundi buvuga basi buti burinjiye muri Kongo ariko kugira ngo buje kubanguranya reka duhagarare hagati y'abariko baragwana hanyuma tubaha umwanya w'uko bashobora kuganira, ariko sivyo vyakoze. Uburundi bwaratumaramaje barongita abasoda kuja kugwana basically nk'uko wariko urabivuga wibarira uyu muntu yaje kumanuka ati ntushobora kuja kubuza abantu ahantu bavukiye ahantu bafise basokuru babo ngo babarira ngo mwenye murabo ngahaye ngo muteza kuhava ubikore imyaka n'imyaka hanyuma bahagurutse bakavuga bati ubu uye tugira twigwaneho abariho utuhaguruka ngo uvuge ngo ugomba kubabuza canke bari kwakora ikintu kitarico. Ibi bihugu byacu twaciye mu bintu bikomeye binababaje cyane gose uriko urabivuga turanavyumva nivyo twe turi abakongomani, ariko iyo bariko baravuga n'amazina y'aho hantu biturumva yuko hari ikibazo cabaye bafise mwijenda bakagira Bugarama bakagira Muramvya bakagira ntushobora kuvuga ngo aho hantu ngo n'abantu ngo bashitse ubu vuba cyane rwose bahita amazina ngo atariho hari wabo. Twaciye mu bibazo aho ibihugu byari bikomeye kera byaje muri Afrika bakatugaburira amafrontiere bakadukata uko tutari turi, ariko ivyo nivyo twisanzeho. Si kubera yuko haje umuzungu akavuga ati frontiere ndayikase kubera inyungu zanje ahandahaye umubirigi ahandahaye nde ngo kubera yuko ubundi ututakaza aho hantu wari uri nimba ari muhaba. Ndibuka kera barigeze kuvuga bati mushaka ko twebwe tuhava reka tugende tujanye n'amateka yacu, kuko aha niho twavukiye, niho abavyeyi bacu bavukiye, niho basokuru bavukiye. Mushaka ko tubavira mu gihugu canyu birababaje kubona ubu muri 2025 hariho abantu baza bavuga amadiscours nkayo oye. Ubundi twararonse technologie, ubundi wovugutira formation iri ngaho nyene umuntu kamusa ari munzi we aho yahora aba
mu rugo iwe ugaca uvuga ngo wowe ngo igice ngo c'abantu bawe mugira ndagishire mu cumba kimwe ngo ndabakantone wewe winjiye mu nzu y'uwundi ntande. Ibi ndiko ndabivuga nk'umuntu w'impunzi, ndiko ndabivuga nk'umuntu w'impunzi yahunze abo nyene bariko babikora aho oyi birababaje, ariko rero bigaca bingarukana ku Barundi. Rero natwe twebwe turiko turabikurikira, mugende mwumviriza ikiriko kirabikosora, si communauté internationale, si ibindi bihugu bibanye n'ubwo baguma bavuga ngo abo bantu bafashijwe n'u Rwanda, mugende mwumviriza. Nabo bantu bahagurutse barigwanaho, nabo bantu abari hanze bafasha abari indani bakegerana bakitegura bakavuga bati turagiye kugwanira ahantu hacu. Abarundi twe turabikurikira, ariko nizere kandi ndipfuza cyane rwose ko turiko turakuraho leçon ikomeye. Uti kubera iki? Uno munsi ibiriko biraba muri Kongo bimaze imyaka n'imyaka nivyo bigira bitangure kuba mu Burundi. Inzira yonyene bajya abantu bamaze imyaka n'imyaka ariko baratera akajagari muri Kongo nahandi baroye mu Burundi. Bagende mu Burundi binagenze neza uko ubona bishaka, abo baba basangiye discours canke n'iki bace bakomeza bafatane na Tanzania. Nukuvuga yuko abandi bariko barigwana kandi bazotsinda, kandi ndabashigikiye. Nibaheza bazoheza bugaru rya mupaka, hama biyubakira igihugu cabo, bagende bakomeze bashike ku byo bashakako. Ariko twe natwe nk'Abarundi nitwaheza kubaraba tuzohaguruka ryari, tuzokwiyubaka kugira ngo twigwaneho ryari, gute? Turi conscient y'ivyo bintu kubera iki? N'ivyo ibibazo hajya muri East Rey wariko urabivuga ati hera hariya muri 63 hera yuko abanyamurenge cyangwa abahondofone muri Kongo bagumye basuzugurwa, bagumye birukanwa, bagumye bafatwa nabi, bafatwa nk'abantu badakwiye mbere n'indangamuntu cyangwa bakwiye no kubara abantu nyene bazwi b'igihugu ca Kongo. Ni ibintu vyabaye kuva kera, ariko hari aho byagiye kunyoka. Ni mu 1994 aho abari bahejeje gukora jenoside yakorewe abatutsi binjiye mu gihugu ca Kongo. Aho ibintu vyagiye vyunyuka no gusoma. Twebwe rero ubu aho tugeze turashikiriwe. Abandi nyene bariko bakorana bavuye muri gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakaca baja muri Kongo bakagenda bagakora yandi mahane. Ubu rero ababanyi babahagurukiye bagira babasunikire iwacu mu Burundi. I Burundi basange yonde demokrate mbabarire bugarebe kizokoze. I Burundi bahasange yo Neva na Dede yiwe bavyumva kumwe cyane gose. Ariko rero ikibazo reka ndabikebabarire, mutegerezwa kuba conscient yacu. Uno munsi muri 2025 ahubwira naheze, isi yarahindutse. Vya bihugu vyahora vyakira impunzi bariko barugara, vya bihugu bahora bafasha impunzi bariko barugara amarobine. Ubuye no kuvuga yuko Abarundi nitwibaze yuko ngo tuzorindira yuko baze bonona igihugu hamwe na Neva baconone no gusumba, kuko aho turi no munsi ndabamenyesheje mumenye neza yuko turi heza cyane gose. Kikigera image y'u Burundi niko murabona no munsi, ndabahaye imyaka 5 atana kimwe gihindutse, muzovuga muti cyagiye muri 2025 byari bikigenda neza. Nubwo no munsi mushaka kuba mwibaza ati oya quand même on est tombé bas, oya on n'est pas encore tombé bas, on peut encore tomber encore plus bas. Ndabaha karorero, subira inyuma murabe 2015 turimye barabara, twariko turavuga manda ya gatatu, ariko mu gituma twariko turavuga manda ya gatatu yariko twari tutwawe nabi.
yari uko n'abantu bari ubusuma bwari burengeje amadetournement banyuruza abantu aho ni muri 2015 mugende twaravuga ati ubukene bariko barakenesha igihugu mugende mwibuka ubukene bwa 2015 mu compare n'ubukene bwa 2025 mu Burundi muraza kubona difference hari ushobora no gushikaho bibaza ati mbega hajya ubukene twariko turavuga yari ubuhe uburavye n'amaso ya 2025 2030 birashobora kuzoshika kukenyene turaba uno munsi Burundi tuvuge duti ya hajya muri 2025 hajya byari bikigenda shaye mbere yuko bajya babanza rero bahungire Burundi mbere yuko naziya ntera hamwe bagenda bagafatana n'imbonera kure bafatanira Burundi rero ubu bijya byose bakoze muri Kongo bakabikorera Burundi ejo ngomba gushika ko niki nukwibaza uno munsi timbega umwe wose yibaza nukora iki kugira ngo ibintu ujya muzimiza turimo mu Burundi tuvemo nokora iki kugira ngo deja n'impunzi zihari uno munsi z'abarundi ubu uye baragowe kubera yuko n'abahora babafasha ubu bariko barugara bariko baranka kubafasha nokora iki kugira ngo non seulement izi mpunzi zihari zitahe ahubwo twevite yuko zinagwira kuko zizogwira nta na kimwe gihindutse zizogwira nokora iki kugira ngo nabajya bari Burundi umwe wese yibaza ati mbega umuryango wanje handi muhiri wacu erega na twebwe mugende mufate agakarata ku Burundi mugaterura mugashire kuri East ya Congo murabe ahantu abantu bariko barava murabe ngene hangana iyo bariko bavuga bati abawazalendo bagira binjire mu Burundi bazoce bafatana n'aba ajago barimo n'abafadese bava muri bijya bice nyene batazogomba kugumayo ace bazananye n'abandi murabo Burundi ngene bungana ngene ari buto murabo abantu tugira twakira ngene bameze kandi ivyo byose tuzobikora turiko twakira n'impunzi zindi nta intérêt nimwe dufise yuko situation y'igihugu cacu yabandanye idejanya twararose leçons zikwiye twarabonye abambere barakotanye barabohora igihugu cabo abakabiri baraje baragwadiye igihugu cabo abarundi natwe turiko dukora iki kubera yuko hari abantu iyo bariko barakurikira ino situation muri Congo tukumva n'amajambo y'ababanyi hariho tendance umenga abarundi bavuga bati Uvira nifatwe next ni Bujumbura hanyuma Gitega turabumva ishavu bariko baravugana ababanyi ukamengo ejo barinjira bace baza babakurireho neva baca baza babakurireho dete kubera ko yarabashavuje abarundi bagaca bicara ati reka tubandanye dukokeza reka tubandanye dukoma amashi reka tubandanye twankuraja bakabiraba nk'abaspectateur nta munyamahanga agira aze kubasesera amaraso M23 nigira yinjire mu Burundi ngiye kubakuriraho neva ngo bashireho undi muntu aho uriko iyo wiyumvira gutyo uriko ugura ya logique bagomba kugusigurira ngo M23 n'u Rwanda ngo n'u Rwanda ngo ruje ngo nimba uvyemera gutyo ukemera yuko abo baba bariko baravuga bariko barabatabara iyo bavuze ati uvera dombete n'u Rwanda ariko barikuraho peut-être yuko ushaka kuguma muri iyo logique ugaca wibaza ati okay n'u Rwanda rero caruza ko rwakuyeho Goma u Rwanda rwafashe Goma ruraje rero n'u Rwanda rushe rufata na Bujumbura ariko uri kurihenda kuko si u Rwanda n'abanyekongo bonyene bahagurutse hanyuma bariko barigwanaho natwe nk'abarundi tuteza gutahura ko it's our duty n'abanyekongo bagira baze ngo baje ngo kubatabara ngo baje kubakuriraho neva ngo neva yarabashavuje mu kumva bombi iraguye hariya ngo ngo reka bikomere tubaneye tuvuga ati reka Burundi bubandanye bugwishayo bombe hanyuma twigwaneho ica yinjira i Burundi M23 ica yinjira i Burundi aho bariko barabarira ati turahabona ntimuje nago bariko bagwana kugira ngo babe mu gihugu cabo nitutigwana ko twebwe natwe ngo tube mu gihugu cacu bazoba ababanyi bacu gushika hazi indi generation
ize ibikenyure mugende mubabaze mu nkota ati aho mwagahungiye simwariteze ko hariho abandi bazoza kubagwanira bazobara ati situgihunga twarinzira natwe nubwo twari ko turagwana twaribaza ko ari ubundi reka dusezere Teddy kuko yagira asezere ego urumva juste pour clôturer les umunota umwe abanyarwanda barizeye ko hari umuntu yoza kubatabara kugira ngo batahe ariko vyaheze ari bo bateza kwigwanaho abanyekongo barizeye yuko ari ubundi azoza kubata ariko vyaheze ari bo bategerejwe kwiyorganiza kugira ngo bagende bigwane bonyene kandi bishigikire n'abarundi mumenye neza yuko tudashitse kuri iyo stade natwe bizotugora ndafise ikiganiro nko nabo bari isaha 2 z'ijoro no munsi le thème ni mbega nokora iki kugira ngo Burundi buve mu muzimiza burimo ndabatumiye kandi ndanagushimiye kandi Renaud kuri kino kiganiro n'abandi mwese murakoze. Merci Pamela kutwibutsa nk'abarundi kutaba indorerezi gusa ariko kugira ico dukoze kugira twikure intwaro ya CNDD-FDD ariko nabandi hanura abasoda bobo bari mu yabira muri kino gihe bari menace directement de mort ku muntu ariko yinwera champagne amaruinare yigurira amasaha zimvye avuga ngo yifitiyemo imbata hehe basoda mwebwe sina question yo gusova igihugu en fait pour sauver votre vie muzaza kwikura neva kuko c'est plus facile kumukura kurusha kuja kugwana n'abantu mudashobora reka dusezere Teddy yagira yikebanure ku bandi bantu pour ceux qui restent je vais vraiment vous donner si vous pouvez parler en 3 minutes ou 5 ce serait bien comme ça mugerageze ku respecter le temps des gens. Oui, reka dusezere umushitsi s'il vous plaît. Narimse agakesyo kamwe kumubaza Teddy nyeneje. Nanjye ndambere yuko genda. Ego. OK, allez-y rapidement. Murakoze cyane akabazo narimse kubaza Teddy. Tumuzi nk'umunyamakuru w'umwuga journaliste de profession. Twagira adusobanura adufashe no kumva neza ikibazo twaba dufite kugeza ubu nyine aho mu karere nkuko twabonye abantu benshi bavuga yuko igisirikare cy'u Burundi ari ikibazo igisirikare cy'u Burundi kiriko kirakora genocide igisirikare cy'u Burundi kigira ibi mugabo mu accord de paix ya Washington ntitwigeze tubona bahamagara u Burundi ntitwigeze tubona bavuga u Burundi ko igisirikare cyabo kiriko kirateza ibibazo bikaducanga nyine bamwe na bamwe ntitubitahure mu gihugu cyasabwe gukura ingabo ku butaka bwa Kongo su Burundi n'u Rwanda baca baranabisinya baravyemeza yuko bagiye gukuraho ingabo zabo ku butaka bwa Kongo ariko amakuru ava hirya no hino cyangwa avugwa n'abantu bari mu gace bakavuga yuko ari abasirikare b'abarundi bariko barakora genocide rero ibyo bintu bikaducanye rero Teddy nadufashe adusobanurire nk'umunyamakuru w'umwuga kugira ngo tubashe gutahura murakoze. OK, merci. Teddy, tugusezere si c'est possible wishure la question. Reka mwishure. Ariho murantunga parce que bisantu nja mugabo reka ngerageze namwishure parce que la question est fondamentale. Agira comparatif ati muri accord ya Washington u Rwanda ko ruva mu Rwanda mbwa c'est même pas ntibana bivuga bavuga icyo bitara defensive measures. U Rwanda ruvuga ko rutari muri Kongo nabo bakavuga ko ruriyo mugabo ni nk'umuntu aho bitangaje. Je voudrais même dire ça en français pour que tout le monde comprenne. Là où le bas blesse, quand on demande au Rwanda de retirer les mesures de défense, donc gukuraho ingingo zafashwe kugira gwikingire, il faut se rappeler yuko pendant la chute de Goma, ou pendant la prise de Goma, j'ai été sur place, j'ai posé la question spécifiquement au niveau de l'aéroport et du Mont Goma. C'est 26 obus qui ont été tirés sur le Rwanda. Heureusement, certains d'entre eux, donc bisa soviet biva muri Goma, birasa mu Rwanda, bimena amazu agera 300 cyangwa 200,
Yichana 13 personnes, je pense, si pas 16. Donc, déjà, l'idée de demander au Rwanda de retirer les mesures défensives est une aberration. Dans la logique des choses, on ne peut pas te dire de tendre le cou pour qu'on te coupe la tête, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est même scandaleux en termes de logique simple, idéologiquement. Puisque, en dehors même de la question du FDLR qui était de l'autre côté, sur le flanc de Nyiragongo, entre Kibumba et Goma, prêt à descendre sur le Rwanda, la présence des Tanzaniens qui avaient dit Piga Kunguru. Piga Kunguru, ça voulait dire tuer les vautours. On va tuer les premiers vautours et les deuxièmes vautours. C'est un discours public qui a été fait par le général tanzanien. En dehors du fait qu'on avait l'armée burundaise dans l'aéroport de Goma à un jet de pierre du territoire rwandais, en dehors du fait que les Wazalendo étaient là et que les mercenaires étaient présents à aussi quelques mètres de la frontière rwandaise, donc tout le système, le dispositif pour attaquer ou envoyer le territoire rwandais au cas où c'était possible, est déjà problématique qu'on demande ça. Alors, la question, on a balayé, c'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne demande pas le retrait des troupes burundaises qui sont en train de participer à un blocus, donc qui est la création d'un camp de concentration en plein air ou à ciel ouvert dans les Minembwe, où il y a plusieurs dizaines de milliers d'individus qui n'ont plus accès ni aux produits de première nécessité, ni au soutien médical. L'idée que même le dernier avion qui a essayé d'atterrir à Minembwe pour amener les médicaments, a été abattu ou alors a été cloué au sol. Donc pourquoi est-ce que l'un et l'autre? La seule réponse logique que j'ai, c'est la lecture ou l'analyse. Là, je reviens au fait que vous m'honorez de la qualification de journaliste de métier. C'est la lecture de la façon dont l'information a été gérée depuis le début de cette guerre. Au début de cette guerre, si vous voulez compter le nombre de reportages qui ont été faits avant la chute de Goma, sur le M23 lui-même, avant même qu'il devienne l'AFC, moi j'en compte 2. Un reportage Arte et peut-être une dame de TF1 qui a fait les 2 camps, mais avec le soutien de la MONUSCO. Aucun journaliste occidental n'a voulu ou n'a eu le droit, parce qu'en fait, Kinshasa a dit à tous les médias que celui qui irait à Unagana ou alors à Rutshuru n'aurait plus le droit de travailler sur le territoire congolais, donc côté gouvernemental. Donc si vous regardez, France 24 n'a jamais été là-bas, TV5 n'a jamais été là-bas, CNN n'a jamais été là-bas. La seule interview qu'on a réussi à placer sur Al Jazeera arabe qu'on avait fait avec Bertrand Bissimois dans le bush, elle a provoqué la fermeture d'Al Jazeera pour 3 mois à Kinshasa. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait la lecture de l'information, qui est impactée aussi, parce qu'en fait, il faut compter que les gens qui écrivent les rapports des Nations Unies travaillent avec les mêmes gens qui interdisent à la presse ou qui interdisaient à la presse de se rendre dans les lieux ou dans les zones, ce qu'on appelle les zones libérées aujourd'hui. Ce qu'on appelle la société civile locale, il y a quelques personnes qui sont à Kinshasa, j'éviterai maintenant de citer les noms, mais c'est eux qui donnent la liste et les numéros de téléphone. C'est des gens qui appartiennent à Yatura, qui appartiennent des proches du FDLR, tous ces gens qui tiennent le discours localement, des gens qui travaillent avec Jules Moulumba, etc., des vrais extrémistes, qui vont vous dire il y a eu 45 personnes tuées, mais il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'image. C'est problématique en fait, parce que normalement dans l'Ituri, ou chez les Bahema, ou chez les autres, à chaque fois qu'il y a des morts, on a les photos instantanément. Ça veut dire qu'on ne peut plus dire qu'il y a eu 200 morts sans que quelqu'un puisse prendre une image, même à distance. Ce qu'on a vu à Nouro, ce qu'on a vu ailleurs, ce qu'on voit chez les Bahema, les images existent. Donc il y a eu une fabrication de l'information. C'est en partie pour ça que moi j'ai décidé d'y aller, parce que j'ai téléphoné à des amis d'Al Jazeera English, des amis de TV5, des amis de France 24 en disant quelqu'un veut un numéro pour aller là-bas. Et ils m'ont tous dit on a les numéros, on verra. Et personne n'a été. C'est pour ça en fait que pour briser le silence, il fallait y aller pour essayer de comprendre, parce que si c'était un mouvement révolutionnaire, entre guillemets, comme on dit, je vous disais tout à l'heure,
le M23 soutenu par le Rwanda, c'est devenu une phrase que Mouyaya, mais aussi tous ces gens-là qui sont anti-Kigali ont imposée. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le FDLR soutenu par Kinshasa, alors que tout le monde est au courant, et que même on retrouve des phrases où on a des réunions de Omega avec le staff, où il y a des documents qui prouvent que le FDLR, les mercenaires, les Burundais, les Tanzaniens, les Malawites, donc la SADC de l'époque, la MONUSCO ont tenu des réunions ensemble. Les documents existent. Moi, je vous parle de choses que moi j'ai vues. Des documents papier où les listes de présence prouvaient la présence de tous ces gens-là. Donc, il y a une manipulation, évidemment, du langage, quand on dit M23 soutenu par le Rwanda, qui est devenue une phrase normale, mais ce n'est pas une phrase normale. Le M23 se suffit à lui-même. Peut-être que le Rwanda a les mêmes problèmes, puisque le M23 a un problème du FDLR, et que le Rwanda a un problème du FDLR, oui. Mais pourquoi on ne dit pas le FDLR soutenu par Kinshasa, alors qu'on sait que non seulement ils ont été intégrés, ils sont soutenus, ils sont financés, et ils sont armés. Donc, pour répondre à votre question, c'est une question de manipulation du langage qui a eu lieu, qui a été strictement organisée, et on a organisé le silence aussi. Si vous regardez le silence sur les morts au Grand Nord, le nombre de gens qui sont égorgés par les ADF, le nombre de gens qui sont tués par la Codeco, qu'on sait très bien, il y a des preuves que ces gens travaillent avec les autorités. Le fait que la MONUSCO est partie avec le gouvernement, en tout cas le gouverneur qui s'est exilé à Béni, qu'elle a continué cette collaboration. Donc, à partir du moment où la MONUSCO soutient logistiquement, au niveau de communication et au niveau de plusieurs choses avec le gouvernement congolais, qui lui collabore avec les Ouazalendo officiellement, et qui collabore mais aussi avec le FDLR, ça veut dire que le monde a perdu la tête. Donc même la MONUSCO, donc ça veut dire qui travaille avec les Nations Unies pour les droits humains, qui travaille avec les rapporteurs des Nations Unies, dont on brandit les rapports, ça veut dire que le monde a perdu la tête. C'est pour ça qu'en fait le bilan de Bintou Keïta est négatif. Bintou Keïta part, elle laisse le pays dans une situation pire que quand elle est venue. La MONUSCO a quitté le Sud Kivu, mais la guerre, finalement, tous les Ouazalendo, le FDLR, le CNRD, les FARDC, les Burundais, le blocus contre les populations de Minembwe, est là-bas, alors que la MONUSCO a quitté en disant qu'elle a réglé le problème. Donc la lecture doit se faire à l'image de cette manipulation du discours, manipulation du langage, où même la reporter de France 24 à Kinshasa va dire le M23. Même si on parle de vaches qui sont tombées dans la rivière, elle va finir par parler du M23 soutenu par le Rwanda, en utilisant la même phrase qui est imposée dans le discours, mais qui est fabriquée par un groupe de gens, mais aussi imposée par les services de communication du gouvernement tenus par Mouyaya. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Mais Teddy, petite question, M. Teddy. Mais j'ai aussi la question que je vais poser. Non, les amis, Teddy était là depuis 1 heure, personne ne voulait monter. Maintenant qu'il veut partir, posez vos questions en 2 minutes. Comme ça, mon frère Boutari, d'abord, merci pour votre professionnalisme. Vraiment, c'est bien comme ça. C'est pour la première fois de voir quelqu'un qui nous donne aussi l'opportunité de s'exprimer, surtout dans cette space. Hein. Alors, je vais demander à M. Teddy ceci. Mon frère, tu as beaucoup parlé. Je pense que le mensonge, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Le mensonge que vous êtes en train de parler concernant la situation de l'Est de la RDC, il faut savoir que le Congo a 450 tribus. 450 tribus, ce n'est pas comme d'autres pays qui a 2-3 tribus et qui s'entretuent chaque jour. Et comme votre information, il y a beaucoup de Congolais qui meurent là-bas, à l'Est de la RDC. Pour toi, les gens de Minembwe sont les gens tellement spéciaux. Tellement spécial pour toi, mais d'autres qui meurent, ça ne te concerne pas. Et il faut aussi savoir ceci. Est-ce qu'il a dit que les autres ne le concernent pas? Il a dit qu'il y a mon frère, il y a une question ou il n'y a pas de question?
Je vais lui poser la question. Depuis la prise de Goma et de Bukavu par M23, soutenu par le Rwanda, combien de FDLR qui sont arrêtés, parce que c'est vous, selon les déclarations de Paul Kagame la semaine dernière, qui a dit c'est lui qui est vraiment le chef qui contrôle les Bukavu et Goma. Combien vous avez déjà arrêté? Combien vous avez déjà neutralisé? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question est celle-ci. Pour vous, un pays comme le Rwanda doit toujours contrôler l'Est, je pense, selon vous, pour la protection du Rwanda. C'est ça ce que je suis en train de comprendre. Cela veut dire qu'on vous laisse l'Est de la RDC pour que le Rwanda puisse avoir la protection, que tout ce que tu viens de dire. Alors, avant de conclure aussi, après mes questions, il faut savoir ceci, mon frère. À ce qui concerne la communauté internationale, parce que depuis des années, plus de 30 ans, il y a juste un groupe de gens qui parlent au nom de tous ces Congolais, parce que nous, on a eu le privilège d'étudier avec les Tutsis, on n'a jamais eu le problème. Votre question. Mon invité était pressé de partir. Il y a d'autres personnes. Mais si, mon frère, s'il était invité, il devait être là quand même pour prendre des questions et répondre. Mais s'il est invité, il vient maintenant pour partir, mais je ne sais pas comment ça va se passer, parce que moi, j'ai besoin... Monsieur, mon frère, moi j'ai besoin de faire vraiment un débat avec lui. Si tu peux organiser un débat avec mon frère en français ou en anglais, parce que je vais étaler trop de mensonges de ce qui se passe dans notre pays.